bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ndabatumiriye kumviriza no kuzirikana ijambo ry'Imana tuzirikana kuri uyu munsi wa gatandatu indwi ya 18. Ibisomwa vy'ijambo ry'Imana tuzirikana biva hakurikira. Igisomwa ca mbere kiva mu gitabo c'amategeko kikaba ca gatandatu kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 13. Izaburi yita ijambo ry'Imana ryo mu gisomwa ca mbere tuyisanga mu Izaburi 17 kuva ku murongo ka 2 gushika ku murongo ka 4 hamwe n'akarongo ka 47 n'akarongo ka 51 agace ka 2b. Inkuru nziza niyo twashikijwe na Matayo Mweranda kigabane c'17 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 20. Yaga Mukama abasavyi bawe tuguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'amategeko. Muri irya misi Musa yabariye ishengero ry'Isirayeli ati: Umviriza Isirayeli we, Umukama Imana yacu niwe Musa ari Imana. Urakunda rero Umukama Imana yawe n'umushaha wawe wose n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose. Ayo majambo nkubari uyu musi ntakigere akuva kumuzirikanya. Uzoyigisha abana bawe, uyahoze mu kanwa wicaye mu nzu canke ugendagenda mu nzira, iyo uryamye n'iyo uvyutse. Uzoyahambira ku maboko yawe no ku ruhanga rwawe, akubere icibukirizo. Uzoyandika ku bishimaryango vy'inzu yawe no ku marembo y'ibisagara vyawe. Igihe Umukama azoba akwinjije muri ca gihugu azokugabira nk'uko yabiraganiye Ibrahimu, Izahake na Yakobo kandi akabibarahira, uzosangayo ibisagara binini binini kandi biteye imbere utubatse, amazu yuzuye amatungo menshi utarunze, amariba y'ukubika amazi utimvye, n'indimo z'imizabibu na oliva utateye. None rero igihe uzoba uriyugahaga, uritegereza woye kwibagira Umukama yagukuye mu gihugu ca Misiri no muri ya nzu y'ubuja. Umukama Imana yawe niwe uzokubaha, izina ryiwe niryo uzorahira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndagukunda Mukama urubukomezi bwanje. Ndagukunda Mukama urubukomezi bwanje. Ndagukunda Mukama urubukomezi bwanje. Umukama ni gitandara canje n'amahungiro yanje. Imana niyo mukiza wanje, niyo mpungirako, niyo ntwari yanje, niyo nkinzo ya. Mwari muzi yuko babigira? Wewe wari igihungu, ubona neza yuko uri igihungu, ngo ndahinduye nshaka kuba umukobwa n'umugore cyangwa umugore, ukabibabwira bagahitana abantu bazi gukora abantu ibyari muri wowe byose byerekana yuko uri umuhungu, bakabirandura bakaguteramwo ibintu bakakugira umukobwa wari umuhungu. Uwari umukobwa nawe ivyari muri we byose byerekana yuko ari umukobwa bakabirandura bakamuteramwo kandi bakamuterako ibituma abo umuhungu yari umukobwa. Ntako n'akamaramaza mu byo bashitseko ubu. Ngo ni itegeko rishasha rigenga isi, ugasanga byose bariko barabihindagura batisunze ishaka ry'Imana ku muntu kuva Imana ikimurema. Ngo nuko hariho abashinzwe abandi babipfunditse, bamaze kubipfundika bagaca babishira mu ngiro kandi bakabikwiza hose kugira ngo hose bikurikizwe. Ica gatatu, kwemera gusa ivyo wihinyurije
kwemera gusa ivyo wihinyurije. Uturorero, kuvuga ngo Imana iriho ntibikwiye nuyerekane. Kuvuga ngo Imana iriho ntibikwiye nuyerekane. Kuvuga ngo Yesu ari mu Karistiya ntibikwiye sana ca cuma rugagamisha umwerekane muri irya hostiya canke mu rurya muvinyu. Nico gituma ubupagani butagira izina bwafashe abo bose baca bavuga ngo nta Mana iriho, kuko n'abayemera ntibashoboye kuyerekana, na Yesu Kristo ntariho mu Karistiya kuko n'abavyemera ntibashoboye kumwerekana. Bagaca baja mu buhakanyi. Hamwe rero iyo bigoranye, abemera bambaza Imana ngo ibagwaneko, kubatemera ivyo babwiwe badashobora kuvyihinyuriza, hahandi abandi iyo bafise ibibagoye batabaza umukama, bo bagira ngo ico tutishoboreye kiba ari kidashoboka. Ico tutishoboreye kiba ari kidashoboka. Umuntu rero ashitse aho atabona ingene ubuzima buri bubandanye kubera ico atishoboreye kiba ari kidashoboka, agaca yiyahura. Muce mwumva iyo bijana, bashaka kwemera ivyo bihinyurije. Iyo bashikiriye ivyo badashobora guhinyuza bagaca bavuga ngo ntibibaho. Ugaca usanga rero iyo bashitse mu bintu batabona ingene bari bubandanye, baciye bihebura bagahereza ko bagaca biyahura. Mu myaka iri imbere y'uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950 bavuga ngo ejo hazoba heza, bagaca bateza imbere ubuhinga, ubumenyi, amahinguriro, amasoko, ubuvuzi, amabarabara, uburyo bwo kwiyunguruza, ibijanye n'agateka ka muntu, ibijanye n'ubutungane. Bakavuga bati ejo hazoba heza. None rero ko ejo hazoba heza, dukura amaboko mu muzi, arabiga bige, amasoko tuyagire meza, amabarabara tuyagire meza, ubutungane turabe ingene bwoshinga imizi neza, byose bakabigira kuko bagira bati ejo hazoba heza. None rero kugira ngo habe heza, ibishoboka byose ngo ejo hazobe heza tubigire. Mu nyuma barabonye ko ivyo byose bitigeze bibuza intambara. Ivyo byose ntivyigeze bibuza ubukene, ntivyigeze bibuza indwara, ntivyigeze bibuza ubujuju mu bantu n'imiruho itandukanye. Tugire Kristo. Mwakurikiye murumva ngo twebwe rero ngo turi injabwenge. Bareza baravuga bati ejo ni heza, igishoboka cyose kugira ngo ejo hazobe heza tugikore. Ubu rero bariko baragikora, agaca asanga ararushe. None umva aho baheza gute n'ubu buruhe. Ugaca usanga umubu uramuriye agwaye malaria, ngo bwa bundi ngo ntihazoba heza, raba ngo n'umubu ngo urandya ngo ngaca ngwara. None izi ndwara aho guca barondera umuti w'iyo ngwara, bagaca bavuga bati bya bindi twiyumvira sivyo, ntashobora kuba heza kuko
ntibibuza intambara, ntibibuza ubukene, ntibibuza indwara, ntibibuza ubujuju mu bantu, ntibibuza n'imiruho itandukanye. Baca barahindura bavuga ngo ejo nta gishasha cyo kwitegwa. Umuntu rero agacagira ati nshaka kunezerwa ubu mwanya nyene ngezemwo, ushaka kumbera intambamye duhigura. Ivyejo ntawo vyitega, koko twari twiteze ubuhigwe, none raba ntivyigeze bibuza indwara, ntivyigeze bibuza ubujuju, ntivyigeze bibuza imiruho. None rero ivyejo ntawo vyitega. Nshaka kuryoherwa muri uyu mwanya nyene ngezemwo, ushaka kumbera intambamyi duhigure. Ivyo rero bica bituma abari muri ivyo badashaka umuntu n'umwe abaha amategeko. Ndiko ndabibabwira kugira ngo ivyo bintu nivyaza bizosange mwaronse umuco. Ntibashake n'umuntu n'umwe abaha amategeko, bagakora ico bashaka gusa. Aha rero nta gitangaje bavangatiranije ibyiza n'ibibi, kuko nabo bamurikiye umuco wabo ntibawushaka. Bagira bati ivyo batubwiye ngo ejo ni heza, tugaca kubiti no kumabuye mugabo tukabona ntitwashikiriye bwa buhigwe twari twiteze. Ubu rero nta mategeko yanyu dushaka. Gaco usanga rero nabo bamurikiye